Shengero ry'Imana mukoraniye ngaha umwe wese mu cyubahiro ciwe ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Reka turamukanye mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire cyane. Amajambo ngiye kuvuga abarundi nibo bayamaze ngo abagabo baryama kubiri bakarota kumwe. Anyakubahwa umunyamanga w'umugambwe yamaze kuyavuga, jewe ngira buvuge gatoya, ariko ayo yavuze yose niyo nagomba gusoma kandi niyo nshaka kuvugako. Rero ntiyateguye turi kumwe, bisigura yuko Imana ntivuga rimwe, ishaka gushimangira kuri iri jambo rijanye n'ubutunzi. Rero mu nkundire dusome muri Mariko, yavuze ayo muri Luka, jewe ngira nsome muri Mariko, ariko hose avuga cyo kimwe, avuga ku mutunzi. Muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 17. Mariko igice cya 10 umurongo wa 17 haravuga ngo agisohoka ngo akomeze urugendo, haza umuntu kuri we yirukanga, aramupfukamira aramubaza ati, mwigisha mwiza, nkora iki ngo nzoragwe ubugingo budashira? Yesu aramwishura ati, unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Urazi ibyagezwe: ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, ntukagunge, wubahe so na nyoko. Uwo muntu aramubwira ati, mwigisha, ibyo byose narabyitondeye mpereye mu buto bwanje. Yesu aramwitegereza aramukunda, aramubwira ati, uhagije kimwe, genda ushora ibyo utunze byose ugabira aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, utekuze unkurikire. Yumvise iryo jambo arijigwa, agenda ababaye kuko yari afise itunga ryinshi. Yesu yaraguza amaso abwira abigishwa biwe ati, erega biragoye ko bavyinshi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa batangazwa n'amajambo yiwe. Yesu yongera kubabwira ati, bana banje, erega biragoye ko abizigiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icoroshe nuko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Baratangara rwose bati, none rero ninde ashobora gukizwa? Yesu abitegereje arababwira ati, ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana suko, kuko byose bishobokera Imana. Mu nkundire dusome na rya jambo ry'urufatiro ryo muri Matayo 6 turisubiremwo. Dusome uhereye ahanyene ku murongo wa 19, igice cya 6 umurongo wa 19. Haravuga ngo, nimukirundaniriza ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese bibumara, n'ibisuma bikimba bikabwiba, ariko mwirundaniriza ubutunzi mu ijuru, ahatari inyenzi n'ingese, ahatariyo n'ibisuma byimba ngo byibe. Kuko aho ubutunzi bwawe buri, ariho umutima wawe uzoburi. Nkundire nongereko kandi Imigani 4 umurongo wa 23. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Imigani 4:23. Rinda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose, kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Imbere yuko nduga ku ijambo, nagira ngo ndababwire ibyashikiye biciye muri iri jambo riri muri Matayo, aho ubutunzi bwawe buri, yuko ariho n'umutima wawe uburi. Iri jambo igihe cyose ndarisomye namaca nibuka ibyashikiye umunsi wa mbere nurira indege, nararonse tumwe twambara mu izosi tw'inzahabu, kuko hariho ikindi gihe nigeze kuyurira ntarakaronka. Uwundi munsi rero nurira maze kuturonka hamwe tugendana, kugira ngo uzotwambare ushitse iyo ugiye. Ndavyibuka kubera twari twanzimbye,
kandi tunzimbye narumva nyene ko ari utw'igiciro. Hanyuma turi mu ndege kubwo bwari ubwa mbere mbonye inzahabu, ico akako mwizosi k'inzahabu cyangwa ko kuboko k'inzahabu bwari ubwa mbere ndakabonye, kandi ndavye amahera nakaguze ndavuga ntaya n'amafaranga. Mbonye mwishakoshi navuga nibi n'ibifaranga ngendanye, uwonye ibishakoshi noba ngowe kuko harimwe amafaranga, kandi ntiyari amafaranga yandi zari izo nzahabu. Hanyuma rero ico nakora ngiye no mu kazu kariya twihereramwo mu ndege, nagenda ntwaye ishakoshi, atari kugira ngo ngende ku ibindi nkuramwo, nagenda ndayitwaye ntimbisa uwo twicaranye mbega yokoramwe agakuramwo bwa butunzi bwanje nogira gute. Hanyuma hajya dusinzira nikanguye naca njya kuraba aho natunyegeteje, mbisa ndabe abiyerereza dusinziriye wosanga banyivye twatuzahabu. Narinda zishize ku mutima ku buryo nikangura nkavunduruka njya kuraba mu ishakoshi. Hanyuma ngiye hariya nkagenda ntwaye kugira ngo sinsange babitwaye ngiye hariya ahantu. Hanyuma uwundi munsi igihe kimwe niho twagiye mu rugendo, hanyuma nari ngiye ntwaye imigambi y'ibikogwa shaka gukora. Hariho rero umugenzi umwe nabwiye iyo migambi, hanyuma arambwira ati reka nzoraba ico ndaguterera. Hanyuma haheze iminsi 2 turi mu rugo rugendo, mbona arandungikiye amafaranga turi mu ihoteli. Ayo mafaranga ni mwave mwibaza ngo ryari igunira ryose, mugabo kuri jewe yari umuyoro wayo. Ico gihe bwari ubwa mbere nkoze amafaranga y'amadolari mu ntoki. Ni mwave mwibaza ngo namwe bita Fredo missionary bwa yakoreko uko twari tujanye n'umutware, nagendera kuri we. Rero ngendera kuri we nayo ntayo nari mfise. Hanyuma uwo muntu anzanira ayo madolari, yari amadolari 200,000. Hari abatunzi ngaha baca bibaza bati wahahamuwe n'ubusa. N'uwundi ari ngaha avuga ngo amadolari 200,000. Ico gihe rero bayanzaniye mu ihoteli, bayanzaniye barampereza bati ntuzenya rakurungikiye utuzogufasha muri bya bikogwa bamubwira. Ndakira ca ndagenda ndaraba, hanyuma ndamubwira ujya muntu nti barandungikiye amafaranga ndabika, mugabo igitima kiriko kiradidagizwa. Nkumva aya mafaranga n'ubwa mbere ndayakozeko. Aya mafaranga amadolari 200,000 nkaca ndayashira mu marundi, nkumva sinzoshobora kuyiremeka. Kandi hari muri ya misi ya kera mu 2005 mu 2026 murumva ko hari yarafise agaciro. Hanyuma reka ndababwire rero bijanye n'iri jambo. Mwijoro navyutse kabiri, naragiye ndayanyegeteza. Hanyuma mwijoro ijoro rige sinzi ukuntu nihindukije yo cyane yindukije cyane ndibuka ni ya mafaranga cyandiruka hahandi nashira ndaraba okay nsanga aracari. Ujya rero yarasinziriye ntiyamenye n'ivyabaye, kandi naragira isoni ko abona ndiko ndagenda ncukura hamwe nashira, kandi jewe no kuyaraba byari binezereye. Amadolari narinzi neza uko ameze, numva binezereye no kuyaraba, kandi ndabe ko atawaduciye mu ryahumye ngo yantware. Hanyuma nkasubira nkaryama, ndasubira ndaryama, nongeye kwihindukiza ndashiduka ya mafaranga deje naryamye ndiko ndatwenga ntwenzwa nayo mahera. Ndongera ndavyuka nja kuraba ndaraba mbona aracariho, nkayaraba ukwasa zari noti zishasha, nkumva nanezero nkabona sije nzoba nasubira kuryama. Rero nkabona intiro nkatangura gupanga nzoca ntangura nkora iki mburitiro, nasinziriye akanya gato. Hanyuma turava muri ico gihugu turataha. Mu ndege rero naragize ingorane, hoho sinigeze ngoheka, uwundi wakihengeka, kandi gwari urugendo rurerure sinigeze ngoheka, nawe ntiyamenye ivyabaye. Nkavuga ntaya mafaranga noryama boyiba. Umutima wari mwishakoshi, nihindukiza mwishakoshi, akantu kose mwishakoshi, nkumva ni noryama ya mafaranga boyiba, kandi agatiro kakantwara nkaca nkanguka ndayibutse.
emwe nkaza ndaraba rero ko arimwo. Rero sije nabonye ndashitsa aho nayabitse muhira no kuri ntawo hatora. Emwe naranyegeje kure kandi naguma ndayibuka nkaja kuraba ukwasa nkumva ndanezerewe no kuraba ukwasa. Rero iri jambo igihe cyose maze kurisoma naciye nibuka ivyo bihe ndavuga nti ni ivy'ukuri aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uburi. Ntushobora no kugoheka. Hari n'uwundi bishobora kuba vyarashikiye, uwo ni jewe nariko ndivuga. Twasomye aya majambo y'Imana aha muri Mariko. Aya majambo dusomye muri Mariko y'uyu mutunzi, jewe nakuyemwo amajambo 3 kandi akomeye. Muri aya majambo yose twasomye muri Mariko, muri Matayo no mu Migani aya mpejeje gusoma, nakuyemwo amajambo 3 akomeye. Icyambere ubutunzi, umutima, ubugingo budashira. Ivyo bintu birajana. Ubutunzi, umutima, ubugingo budashira. Dusomye ha muri Mariko twasomye uyu mugani w'uyu muntu yaje kuri Yesu. Aramubaza ati mwigisha mwiza nokora iki ngo nze ndagubugingo budashira. Yari umuntu ari ngaho atunze ariko yaraza amakuru y'ibijanye n'ubugingo budashira. Arumva yuko ubwo bugingo bushaka hamwe n'ubwo butunzi bwiwe ubugingo budashira yarabushaka. Acaraza rero arabaza mwigisha ati nokora iki ngo nze ndagubugingo budashira. Aramubwira ati warito ibyagezwe ntubizi. Aramubwira ati abiriramwo ntukice, ntukibe, ntugasambane, ntukagiriza abandi binyoma, usonere so na nyoko. Wa muntu aravuga ati ivyo naravyitondeye vyose uhereye mu buto bwanje. Yesu amuravye ngo aramukunda. Yamukunze kubera iki? Asanze ari byo vy'ukuri, nta kwiba, nta kwica, nta arasonera, yamabwirizwa asanga yarayitondeye. Aramukunda. Ariko hari ikindi urengeye ivyo Yesu yabona muri we. Yesu amuravye acarabona ko ari umutunzi, kandi amuravye mu mutima kuko yaturavye bo araba mu mutima. Acabona umutima wiwe umase ku butunzi. Acaramubwira ati rero genda ushora ivyo ufise ugabira boro, hanyuma niho bizokunda ko winjira mu bwami bwo mwijuru. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo wa mutunzi yumvise ayo majambo arijigwa. Yumvise ayo majambo acagenda babaye. Abigishwa nabo birabatangaza, baramubaza bati rero biragoye. Nawe nyene yaciye ababwira ati rega biragoye ko batunzi bazokwinjira mu bwami bwo mwijuru. Iki kintu kirakomeye. Ati biragoye ko batunzi bazokwinjira mu bwami bwo mwijuru. Yabivuga bizi kuko abatunzi bo mwisi yabona no mu mitima yabo. Akabona bamase ku butunzi cyane gusumba kumata ku Mana, gusumba kuguma mu ijambo ry'Imana. Niho yababwiye rero ngo biragoye yuko abatunzi bazokwinjira mu bwami bwo mwijuru. Abigishwa baratangara bati biragoye rero none ninda zokizwa, ninda zobugeramwo. Arababwira ati ku bantu nibishoboka ariko ku Mana birashoboka. Rero birashoboka yuko Imana ikugendeye ushobora kwinjira mu bwami bwo mwijuru. Haleluya, haleluya. Ari jambo yavuze ku murongo wa 24 rikomeye cyane. Aravuga ngo bana banje erega biragoye ko abizigiye ubutunzi binjira mu bwami bwo mwijuru. Niyavuze ngo biragoye ko abantu batunga. Oya, yababwiye ngo biragoye ko abatunze bagaca bizigira ubwo butunzi binjira mu bwami bwo mwijuru. Gutunga si bibi, ariko abizigira ubutunzi akaba aribwo bashira ku mutima nibo bagowe. Bizobagora kwinjira mu bwami bwo mwijuru. Yemwe batunzi mu nyumva, Imana yarakoze mu Burundi turafise abatunzi kandi turatunze vy'ukuri. Yemwe batunzi mu nyumva, ndasubiyemwo si bibi gutunga, ariko ikibi no kwizigira ubutunzi akaba aribwo ushira ku mutima. Dusomye aha muri Matayo 6:33 haravuga ngo ariko mubanze mwitwararike imbere y'ibindi byose, mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa.
nukuvuga nubwo butunzi nshaka kubwira nabo bavuga ngo ntibatunze uyu munsi nimwitwararika ubwami bw'Imana n'ubutunzi muzobwongerwa. Ikindi naco natahuye muri iri jambo nagira ndabibutse ko ubutunzi ari inyongera, ni inyongera bisigura ngo icibanze n'ubwami bw'Imana, ico gushira imbere ni ivy'Imana. Ubutunzi ni inyongera, rero nushira umutima ku nyongera. Sinibaza yuko umuntu agiye kugura, kera niho bahora bongera ifu ibiyoba iyo umuntu agiye kugura. Sinibaza rero ko umuntu agiye gusuma yoshira umutima ku nyongera, ushira umutima ku vyo wagiye kugura. Rero nidushira umutima ku nyongera, ariko dushira umutima kwijambo ry'Imana, ku Mana. Ibindi byose tuzovyongerwa, ubutunzi tuzobwongerwa. Dushira umutima ku bwami bw'Imana. Matayo 16 umurongo wa 24 gushika ku 26 naho nyakubahwa yahavuze ko Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira, umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke. Oya saha yavuze hari hahandi yavuze mavashika. Umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire, kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Umurongo rero wa 26 urakomeye uvuga ngo kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mwisi byose ahevye ubugingo bwiwe, cyangwa umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? Umuntu vyomumarira iki? Umuntu niyagomba gucungura ubugingo bwiwe abucunguje ubutunzi ntibikunda. Yaba bikunda twohaye amafaranga urupfu, yaba bikunda twotanze amazu yacu kugira ngo nidupfe, yaba bikunda twotanze imiduga yacu kugira ngo nidupfe ducungure ubugingo bwacu. Ariko noneho nta kintu na kimwe ushobora gutanga ngo ukize ubugingo bwawe, nta na kimwe. Imana niyiburokora gusa yonyene. None vyo kumarira iki canke jeho vyo marira iki kunguka ivyo mwisi byose? Ko mbona tuvyiruka ko ku murango no mwijoro, ko mbona umuntu ashobora gukora ibishoboka byose n'ivyaha abantu bakabikora kugira ngo barondera amahera. Vyo kumarira iki kurondera ayo mahera niwatakaza ubugingo budashira? Vyo kumarira iki kwiruka ku butunzi bwo mwinosi ukazoja muri gehinomu? Naco bimaze, naco bimaze. Twofuma turondera ubwo bugingo budashira, ibindi mwumvise ko ari inyongera. Ubwo butunzi ni inyongera, Imana irabitanga, irabitanga. Mwibuke Lazaro na wa mutunzi, nayo n'amajambo yavuze ko muri Luka 16 umurongo wa 19 gushika ku 31. Mwibuke Lazaro na wa mutunzi. Lazaro yari umworo, hanyuma ngo yarafise n'ibisebe ngo biguma bijejeta, ngo yirigwa ku irembo ry'umutunzi, mbere ngo akarondera kurya utwo kurya dukorokeye musi y'ameza yiwe. Uwo mutunzi hagera igihe arapfa, na Lazaro arapfa. Ibi byanyigishije yuko twese tuzopfa. Wame wibuka ivyo urimwo byose, wotunga, wokena, icuri cyose tuzopfa. Tubeho twese tubizi ko tuzopfa, kuko wa mutunzi yahavuye apfa, na Lazaro umworo arapfa. Ariko iciza gikomeye kirimwo, Lazaro yarakenye, ariko umutima wiwe wari umase ku Mana. Nico gituma ngo amaze gupfa abamarayika baraje ngo bamutwara mu gikiriza cya Aburahamu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ariko wa mutunzi apfuye ngo baramuhamba acaje kuzimu. Hanyuma ngo ari kuzimu arunguruka araba ngo iyo Aburahamu ari, ngo abona Lazaro mu gikiriza cya Aburahamu, ngo ari karababazwa cyane, ngo aramubwira tewe Aburahamu, ndakwinginze urungike Lazaro aze akoze urutoke, isonga ry'urutoke mu mazi, aza mfuvye kuko ndiko ndaka muri uyu muriro. Yo Aburahamu aramubwira ati nibikunda, ahantu haciye hanyibutsa kwicuza inyuma y'igihe.
rya jambo rivuga ngo iyo menya, aramubwira ati murungike antabare ndiko ndababazwa. Hanyuma Aburahamu aramubwira ati ntibikunda, hagati yacu na wewe hari intambuko ndende cyane, hari manga ndende cyane. Nta muntu ashobora kuva iyo uri ngo aze ino iyo turi, nta n'ushobora kuva ino iyo turi ngo aze iyo uri. Wa mutunzi mwumve yari ikuzimu, kandi ubutunzi yari abufise, kandi Lazaro yarondera n'utwo kujya ntamuhe. Ese ubutunzi budafasha abagowe? Ese ubutunzi umuntu adashobora gukura ko na bukeya ngo afashe abakenye buragahera? Ubwo se ubutunzi n'ubuzodutwara muri Gehinomu. Rero dutunga ariko twibuke aboro, twibuke yuko hari uko dutunze Imana yabiduhaye kubw'abandi, Imana yabiduhaye kubw'abandi. Twibuke rero naho twotunga tuze turagabaniriza ko aboro, abakenye nabo tubaheko. Usomye muri Luka 12 umurongo wa 13, Luka 12 umurongo wa 13 gushika ku 15, niho haje umwigisha aza kuri Yesu aramubwira ati mwene mama ashaka ngo, aramubwira ati mwigisha ingu tugaburire umurage na mwene mama. Yari yabonye ko ari umunyakuri kugira ngo abagaburire umurage. Hanyuma Yesu aramubaza ati mbega wa mugabo, ninde yashizeho kuba umucamanza wanyu canke kubagaburira ivyanyu? Umurongo wa 15 uravuga ngo kandi arababarira ati murumva mwirinde ukwifuza kose, kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibintu atunze. Ubugingo bw'umuntu kurangiza neza bwa bugingo budashira, bwa bwami bw'ijuru ntituzobujamwo kubw'ibihinda dufise. Aravuga ngo ubugingo bw'umuntu nibuva mu bihinda atunze. Rero kubw'ivyo mwirinde ukwifuza kose, mwirinde guhahamira amaronko, kuko sivyo bizobaho ubugingo. Kuronka ubugingo muzobihabwa no kubaha Imana, muzobihabwa no gushira umutima ku vy'Imana. Arababwira ngo mwirinde. Ni naco gituma Pawulo yahanuye Timoteyo muri ya majambo nyene badusomera hariya mu gice cya 6 ku murongo w'10, aramuhanura ngo kuko gukunda amahera, kuko ubutunzi iyo umuntu avuze ngo aratunze kenshi babirabira ku mafaranga afise, ku bintu afise, ari amazu, ari amatongo, ari imiduga, babirabira ku bintu afise. Aha rero bavuze amahera, haravuga ngo kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose, ayo bamwe bifuje bakazimira bagatukwizera bitobekeranisha imibabaro myinshi. Amahera yareka aramuhanura yuko niyakunda amahera bitazomushobokera gukora igikorwa c'Imana neza. Yareka aramuhanura kuko hari abo yari yarabonye bayifuje bakayahahamira, hanyuma basanga batakaje ukwizera. Nawe yari umwana wiwe mu kwizera, yashaka ngo aramirize mu kwizera. Acamuhanura rero ngo amafaranga ntuyashire ku mutima cyane, abayifuje batakaje ukwizera, kandi ivyo bibazanira imibabaro myinshi, bitobekeranisha imibabaro myinshi. Aramuhanura rero ngo wirinde kwifuza amahera, wirinde guhahamira amahera. Arongera aramwandikira ngo amahera n'umuzi w'ibibi byose, n'umuzi w'ibibi byose, n'umuzi w'ivyaha byose. Kandi ubiravye amahera n'umuzi w'ivyaha. Amahera uyafise arashobora kumutuma ajya gusambana. Amahera uyafise arashobora kuyatanga akayaha abantu ngo nyicira umuntu ukamenga amahera niyo yokwica abantu. Amahera uyafise arashobora kugira amanyama, kugira ubwibone, kurenganya abantu. Amahera n'umuzi w'ibibi byose, n'umuzi w'ibibi byose. Kandi rero
amahera ahamagara yandi, uwuyafise aguma yashaka, uwuyafise aguma arondera yandi. Bisigura ngo uwuyafise arakora no arakunda gukora n'ivyaha vyo kwiba canke vyo ibyaha vyo gukora ibintu bidaciye mu mategeko. Kubera iki? Aguma yashaka, kubera amahera ahamagara yandi. Rero nico gituma yahanuye Timoteyo ngo gukunda amahera n'umuzi w'ibibi byose, n'umuzi w'ibibi byose, n'umuzi w'ivyaha byose. Yari karamuhanura kugira ngo ntayashire ku mutima. Usomye ku murongo wa 17 aravuga ngo wihanize abatunzi. Ni ya majambo nyene yadusomera navuze ngo byose arabihejeje. Wihanize abatunzi wo mu vy'iki gihe, bareke kwibona. Abatunzi bo mu vy'iki gihe nukuvuga bariko barasiganwa n'ivyo muri inosi, n'ivyo muri iki gihe. Yashaka kumubwira hari ibindi vyo mu kindi gihe vy'ibihe bidashira, tutabonesha amaso, tutashobora gukabakaba n'amaboko. Rero abatunzi bo muri iki gihe ubihanize, bareke kwibona, bareke kwishima, bishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa. Ubutunzi butari ubwo kwishimirwa kubera mu kanya gato burashobora kuguca mu myanya y'intoke, ugasanga wa wundi yaratunze bimuciye mu myanya y'intoke, canke agapfa akabisiga nka wa mutunzi nyene nawe nyene yatubwira yari karishima ngo yarimbuye, hanyuma mu kanya carapfa carabisiga. Ariko bishimira Imana iduha vyose bisesekaye ngo tubinezereregwe. Biraryoshe. Imana niyo soko y'ubutunzi nyakuri. Twishimira Imana yo yitanga ubutunzi. Nitwishimira ubutunzi ngo twanke ububiduha, ngo dutere ibitugu ububizana. Byose biva ku Mana. Dukunze ubutunzi tukanka ububizana, bizoduca mu myanya y'intoke. Duhanura abantu rero kwishimira Imana yoyo itanga ubutunzi, gushira umutima ku Mana yoyo itanga ubutunzi, kwizigira Imana yoyo itanga ubutunzi. Kandi bakora iciza, baba batunzi mu bikorwa vyiza, baba abanyabuntu bakunda gutanga. Baratunze, mwabatunzi murahiriwe, mwebwe mugize gutunga mukagira no gukora ivyiza, mwebwe mugize gutunga mukubaka n'ingoro z'Imana, mwebwe mugize gutunga mugafasha aboro, mwebwe mugize gutunga mugashigikira imfuvyi n'abapfakazi. Murahiriwe, kuko nivyo yari karahanura ngo bahanure baba batunzi mu gukora ivyiza, baba batunzi mu bikorwa vyiza, baba abanyabuntu bakunda gutanga, bakunda gutanga atacurekuye ntacuronka. Abakunda gutanga nagira ndabibutse ko ari bo baronka. Niwo buri umutunzi ugakunda gutanga, uzobiraba ivyo utanze bigaruka incuro kabiri. Nico gituma abatunzi bakwiye gukunda gutanga, kuba abanyabuntu. Abo nibo bazoba ari abatunzi, kandi nibo bazoba ariko baraziganya mu bwami bwo mwijuru. Nibo bazoba ariko baraziganya mu mfuvyi, baziganye mu bapfakazi, baziganye mu bagowe. Abo nibo batunzi bahiriwe, kandi bazogira amahoro, bagire n'umunezero. Bavuze ngo ufashije umworo abaguranya Imana. Bisigura uguranya Imana igihe ushakiye ko bikugaruka kurayibwira utinsubiza vya bindi bimwe naha wa mworo subiza. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo uhaye umworo abaguranya Imana. Twige rero kugurana Imana yo idashobora kuduheranira. Twige kugurana Imana yo idashobora kutwigarama ngo mbega we wampaye iki. Imana n'umwizigirwa. Twige kugurana Imana mu buryo bwo gufasha abagowe. Umurongo wa 19 uvuga ngo bibikira ubutunzi buzoba itanguriro ryiza mu gihe kizoza, kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri. Turondere ubugingo nyakuri tuburonkesheje ubutunzi bwacu. Abatunzi mwirongera ubugingo nyakuri muburonkesheje ubutunzi bwanyu, kandi ntihakagira umuntu aguma avuga ngo arakenye. Buryo umutunzi nyakuri nubumbwa n'ivyo afise. Niko Pawulo yandikiye Timoteyo nyene, aramubwira ngo ubutunzi nyakuri nukubumbwa n'ivyo ufise.
iyo ubumbwe n'ivyo ufise ugira amahoro, iyo ubumbwe n'ivyo ufise uranezerwa, ntuhahamira ivy'abandi. Urumva ko bigukwiye. Burya igituma abantu barya ibiturire, igituma abantu biba, igituma abantu baca mu nzira izo arizo zose kugira baronke ubutunzi, baronke amahera, ntibaba bahaze, ntibahaga, bakumva umengo ntibakwiwe. Ariko umuntu abumbwe n'ivyo afise avuga ngo ko ndose ivyo ngiye uyu munsi nkaba mfise impuzu nambara, n'amahoro, n'amahoro, n'amahoro. Umutunzi nyakuri n'ubumbwe n'ivyo afise. Nuwavurira ngo ndagowe kubera ata amamodoka 5 ufise, kubera kumbura urababa yafise. Nuwavuga ngo ndagowe kubera ufise inzu imwe udafise 5 6, n'abafise 6 nibaziryamamwo zose. Nuwavuga ngo ndagowe kubera ufise agatongo kamwe canke 2, niwaba uri mukimbura ivyo murya n'abana bawe, ivyo birakwiye. Uba amahoro, utuze. Ariko babandi batahaga baguma bahahamiye kandi bashobora guca mu nzira zose kugira ngo barondere ubwo butunzi. Nukabe muri abo. Ubumbwe n'ivyo ufise. Ivyo ufise bikubumbe, inzu ufise zikubumbe, imodoka ufise zikubumbe. Nihagira ukugabira yindi n'amahoro, ariko utaciye mu nzira mbi kugira urondere ibindi, bikubumbe. Niho uzogira amahoro, niho uzogira umunezero. Abantu b'umunoho ntibashobora kugira amahoro na gatoya. Abantu b'umunoho ntibashobora kugira umunezero. Ariko ababumbwa n'ivyo bafise bagira amahoro menshi, bagira umunezero mwinshi. Rero natwe tubumbwe n'ivyo dufise, tubumbwe n'ivyo dufise, hanyuma tujyame dusinzire. Twasomye iri jambo ryo mu Migani rivuga ngo urinde umutima wawe kuruta uko worinda ibindi vyose, kuko ariho ubugingo bududubiriza. Riri muri ya majambo 3: ubutunzi, umutima, ubugingo. Wa mutima rero Bibiliya iratubwiye ngo niho ubugingo bududubiriza. Ibizotuma dushika muri ubwo bugingo biri mu mutima. Ibizotuma turaga ubwami bwo mwijuru byose biva mu mutima. Burya n'ikibi kiva mu mutima. Rero ibibogaboga muri wewe nivyo bizoguha iherezo ryiza canke iherezo ribi. Urinde uwo mutima wawe rero. Niwagira ubutunzi urinde umutima, ntuwavumata kuri ubwo butunzi gusa ngo wibagire Imana. Mbega Imana tuyibagiye ko ari iduha ubwenge ngo turondera ayo mahera, vyogenda gute? Mbega Imana tuyishize ku ruhande ko ariyo iduha n'inkomezi kugira turondere ubwo butunzi, nimwumva ko tuba tubaye ibijuju. Dushira umutima ku Mana. Imitima yacu tuyirinde, nitwabona dutunze, nitwabona dufise ivyo turonse, nukuri imitima yacu tuyirinde. Nihave ija mu bwibone, nihave ija mu bwishime ati nta muntu awanye nanje, ngo duhindure intambuko twahora dutambuka. Ugasanga uwatunze ntakiramutsa n'uwo yahora aramutsa, ngo nuko ibintu vyahindutse. Oya, twishimira Imana itanga ubutunzi. Ubutunzi burahera mu kanya gatoya. Ubutunzi bashobora kubwiba, ushobora no gupfuka busiga. Sindabona umuntu dutwaye ku mpanda cyangwa ahandi hose bahamba ngo bagende bamuhambanya amafaranga. Sindamubona. Sindabona n'umutunzi bahambanya imodoka zisigarana abasigaye. Sindabona umutunzi bahambanye vya bikostume cyangwa zamvutano nziza bisigara hariya, abasigaye bagasigara barabijyaniramwo. Ingorane nuko n'abasigaye babijyaniramwo. Ico mu butunzi dufise bukaba ubutunzi dushimira Imana. Niwatunguza ushimira Imana, uce bugufi imbere y'Imana, uyibwira uti Imana warakoze, kubw'ivyo nanje ngomba nagutangire. Ndagutangire fasha boro, ndagutangire nubaka inzu y'Imana, ndagutangire batubwiye inzu igiye kubakwa y'amasengesho. Reka mu butunzi Imana yaduhaye tuze dutange twubaka inzu y'Imana. Tuzoba turiko turitegurira iherezo ryiza, tuzoba turiko turitegurira ubugingo budashira. Nitwashika ibi bikorwa vyiza twakoresheje ubutunzi tuzobibona,
tuzobibona, tuzobiharugwako, tuzovyambikwako tuzovyambikirwa ibitsibo kuko twakoze ibyiza. Rero tuba abatunzi mu vy'Imana. Hanyuma ubutunzi nabwo bwo mu mubiri ni inyongera. Tuba abatunzi mu vy'Imana, tuba abatunzi mu kubaha Imana, tuba abatunzi mu ijambo ry'Imana ribe muri twebwe rigwiriye. Hanyuma amafaranga azokurikira, mbere ivyo bizotuma tugira nayo mafaranga. Niho tuzogira ubugingo budashira, niho tuzorangiza neza. Nayo majambo kwari ukwibukanya, kwari no kubisubiramwo uko bari bahejeje kubitubwira. Rero turoberondere kuba abatunzi mu vy'Imana, kuko aho ubutunzi ubw'umuntu buri niho n'umutima uba. Rero ubutunzi bwawe nibwaba buri mu Mana, umutima wawe niho uzoba kandi niho uzorangiriza. Ariko ubutunzi bwawe nibwaba buri mu ijambo ryawe, mu ijambo ry'Imana, uzorangiza neza, uzorangiza neza. Uryame muri cya gikiriza cya Aburahamu, ugira iherezo ryiza, uruhuka ibihe bidashira. Nagira rero ngo umuntu wese yisuzume arabe, mbega umutima wanje wari umase kuki? Nibiki niruka ko ku murango no mwijoro? Nibiki nshize ku mutima kuruta ibindi? Umuntu wese yisuzume inyuma y'aya masengesho. Niyakagira umuntu amata ku bintu byo muri inosi, oya tumate ku Mana, turondere Imana, turondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo. Ibindi byose tuzovyongegwa, ibindi byose bizokwambara amababa bidukurikire. Subira rero, nagomba dusenga Imana mu kurangiza. Dusenga Imana, twisengere. Ushobora kuba uyu munsi umutima wawe uri mu ijambo ry'Imana, uri ku Mana, cyangwa ivyo ufise ivy'Imana yaguhaye ubishimira Imana kandi ukabikoresha igikorwa cy'Imana, ukabifashisha abagowe. Ni vyiza, ni vyiza. Ariko dusenge kugira ngo ejo ntuzotegwe n'ubwibone, ejo ntuzohava usanga wavuye muri ya nzira nziza, umutima wawe wagiye kumata ku butunzi. Dusenga Imana, dusengere kumbure n'abandi bariho. Iri jambo ntiryaziye ubusa, ntiryaziye ubusa, ryaje kubera Imana iratuzi, isoma mu mitima. Ryaje kubera Imana ibona ko kumbure muri twebwe, muri kino gihugu cacu, hari abantu imitima yabo iri ku butunzi, abantu bishimira ubutunzi uyu munsi, abantu bishinga kwirundaniriza bagakora ibyaha bishoboka byose kugira ngo baronke ibyo bakeneye, baronke ubwo butunzi. Bizokumarira iki kuburundanya niwaja muri Gehinomu atana kimutwaye ukaja kubabazwa ibihe bidashira? Naco bizokumarira. Byatuje ko kubera Imana iratuzi. Nagomba rero dusengana Imana, kandi ndiko ndavuga abatunzi, simvuga bamwe bafise byinshi cyane. Hariho n'abatunze ku rugezo rwabo nyene, ariko ugasanga buzuye ubwishime, buzuye ubwibone. Naho rambona hariho mu gihe cya kera abasore tugiye mu misa yaguze akarato n'agapantaro n'agashati, akabona ati nta wundi muntu atunze nka jewe. Hanyuma agacaza guhereza gatatu canke kane, agenda kugira kakarato agenda arakavuza bakumve, akagenda akagaruka, akagenda. Ari umusore yacashira n'imfunguruzo ngaha, yari afise ibutike, akabona ko ari we mutunzi akomeye, akagenda kugira abantu bose amaboko rero akayatwara yagayuku mu rusengero. Yavunja aho rero, yavunja urufaranga rumwe rumwe, yakororera yukumva karakomye induru muri ka gasanduku, yiratira iyo butike ko yaguze ishati, ko afise ipantaro, ko ikirato kigenda kiravuga ku isima yo mu ishengero. Oya, mbere ubu ntakiriho no kubaho, yaragiye kera, yarabisize. Hari abatunzi baje mu nyuma baramurengera, arashavura, arapfuha, ngo haje abandi batunzi. Yishwe n'ishavu, estomira tindira toboka, ishavu, inzigo, ishari, kubera ari we yaratunze kera. Hanyuma haraza bamurusha, babikoresheje mu kubaha Imana, baramurusha, acarapfa. Nta na kimwe yatwaye, apfa babaye, apfana agahinda, apfira no mu byaha, ubu yagiye ikuzimu. Naco byotumarira rero kunguka ivyo mwisi byose, tuhombye ubugingo mu gukora ibyaha turondera ivyo byo mwisi. Reka rero twisengere,
abari ngaha n'abatari ngaha, abarundi bose aho bari hirya no hino mu gihugu cyose, twisengere kugira ngo ubutunzi ntibuze butubuze kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Ubutunzi ntibudukoze ibyaha, ariko bube ubudufasha gukora ibikorwa by'Imana, ubudushigikira mu bikorwa by'Imana. Burya ufashije ubugowe uri kurakora igikorwa cyiza cy'Imana. Nagira rero ndabasabe dusengere hamwe, nawe wisengere. Navuze ngo uwo bimeze neza ariko abukoresha neza, yisengere ejo ntazotegwe n'iyo mpwemu mbi y'ubwibone yo kwishima. Reka dusenge Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turaguhaye icyubahiro kuko uri Imana idukunda, uturungikira ijambo ryo kuduhanura kuko uzi imitima yacu. Turagushimira ijambo ritwibutsa yuko aho ubutunzi bw'umuntu buri ariho n'umutima wiwe uzoburi, kandi muri uwo mutima ngo niho ubugingo bududubiriza. Nk'uko uwo mutunzi yifuje ubugingo budashira, bamubwiye icyo yokora kugira ngo agurishe ubutunzi, akababara akijigwa kubera bakoze kuca umutima we wari umaseko, akababara. Niko kumbure natwe biri uyu munsi. Hari benshi mu Burundi, hari benshi mu barundi bacu bari hanze y'igihugu bashobora kuba bishimira ubutunzi, bamase ku butunzi, bakishima, bakibona, bagakora ibyaha Mana kugira baronke ubwo butunzi, cyangwa ubwo butunzi bakabukoresha mu gukora ibyaha. Mana yacu nziza, turaciye bugufi dusaba imbabazi, udushoboze Mana yacu nziza. Nitwatunga tumenye ko dutunze ibidushoboza kugukorera, tumenye ko dutunze ibidushoboza gufasha abandi, tumenye ko tutatunze ku bwacu ariko dutunze no kubw'abandi bose badukikuje. Umuntu niyatunga arabe hirya no hino mu bamukikuje, amenye no kubwabo ko arico gituma Imana yabimuhaye, abafashe abashigikire. Ubutunzi bwacu Mwami nibudukoze ibyaha, nibudutera ubwibone. Ndasengeye abatunzi bo muri kino gihugu cyacu, ubagirire ubuntu Mana, bamenye uko bakoresha ubwo butunzi kugira ngo nibazoje muri gehinomu ataco bakoze, batakoresheje neza ubutunzi bwabo. Natwe twese Mwami, abarundi twese Mwami, utugirire neza. Umuntu wese asuzume icyo ashize ku mutima wiwe. Umuntu ashobora kuba adashize umutima, abana akaba ari bo bamubereye ubutunzi, akabashira ku mutima cyane akibagira Imana. Uwundi agashira umutima cyane kwitonga akibagira Imana, uwundi agashira umutima cyane ku kazi kiwe akibagira Imana. Reka ntihagire icyo dushira ku mutima gusumba Imana, ariko turondere kuba abatunzi mu by'Imana, tuba abanyabuntu, tuba abakora ibyiza, tuba abatunzi mu gukora ibyiza, tube abafasha abandi. Ubidushoboze uzobukoze cyane, niho tuzoraga ubwami bwo mu ijuru, niho tuzoraga ubugingo budashira nk'uko Yesu yabibwiye wa mutunzi. Urakoze, turagushimiye. Ibi tuze twame tubyibuka, tubishire ku mutima, tuba abatunzi mu by'Imana. Turagukengurukiye cyane, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen.